Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndabahaye kaze aho mwoba muherereye hose, ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese ari muri uyu mwanya w'amakuru agezwe kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndabakengurukiye cane ko mudukurikira muri byinshi tugenda dushikiriza imisi yose. Amakuru rero muri uyu mwanya tubazaniye ariko aravugwa cyane kuri uyu wa kane ku itariki ya 31 ukwezi n'imyandagaro 2023 niwo munsi wa nyuma w'uku kwezi aho boherereye hose. Ndaguhaye ikaze waba dukurikira mu Burundi, waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no kuyindi migabane ya kure, ndaguhaye ikaze. Urazi ko tubatuhuriza kandi tukabashikiriza byinshi byashikirijwe n'abategetsi bagiye batandukanye, inkuru zigaruka ku Burundi mu bisata bitandukanye ngo umutekano, agateka kazina muntu, ubutungane, imigenero y'u Burundi n'amakungu, inkuru zivugwa cyane mu kibano, bivugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru abaranyagejwe nibivugwa bimenyesha amakuru. Ibi byose nibyo tubandanya kubagezako. Ijambo rya President Varisito Ndayishimiye ryoba arikoze ibara. Ijambo rero yoba yarashikirije imbere y'imbonerakure ku munsi wa gatandatu ngo rizotuma amabi akorwa n'imbonerakure yiyongera. Vena kuri subscribe canke sabone. President Varisito Ndayishimiye yarashimagije ku wa 26 myandagaro ruhara rw'imbonerakure mu kugira amarondo y'ijoro no mu gucengera imbibe z'igihugu. Hari rero ukorana n'ishirahamwe rero gateka kazira muntu IDHB ni witwa Karina Teritisakiani asazwe rero umutohoji wo murwi. Iryo jambo ngo rizotuma urwaruko rwa CNDD-FDD rwumva ko ruhimirijwe mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, harimo umwuka n'abantu bahagarikwa mu buryo bunyuranye n'amategeko, rugufata abantu mu nyamaswa n'ubwicanyi ngo buzoba buziyongera kubera iryo jambo rya Varisito Ndayishimiye. Tugiye kugaruka ku majambo yoro bashikirijwe n'ubwo ari umurwi wigenga w'igihugu IDHB riko kurikirana byinshi hamwe n'agateka kazina muntu gusaba kugira ngo ntuze gucikwa. Mukuru w'igihugu Neva yavuze ijambo rimuvuguruza ku bijanye n'imbonerakure kuva agiye ku butegetsi. Yahora yama azihamagarira kuja mu bikorwa by'iterambere, akazibuza iby'umutekano no gutoteza abakeba. Jambo rero yari meza mugabo ku munsi wa gatandatu yari ku munsi wahariwe imbonerakure yasubiye inyuma mu guhamagarira imbonerakure gucungera imbibe z'igihugu n'amarondo y'ijoro. Ayo majambo rero akaba yarateye amakenga kuko atawuzi ivyo imbonerakure zakuze ngo nyangwa ry'agateka kazina muntu nk'uko bivugwa na Karina Teritisakiani mu kiganiro yoba yarahaye abamenyesha makuru. Ayo majambo y'umukuru w'igihugu arashobora gutuma imbonerakure zikomeza ubugizi bwa nabi, harimo guhagarika abantu mu buryo bunyuranye n'amategeko, arukubafata nabi ndetse n'ubwicanyi nk'uko bivugwa n'uwo muhinga amaze imyaka renga 25 atohoza ku bijanye n'agateka kazira muntu muri Afrika y'ibiyaga binini. Yavuze guco kwihanira. Ndayishimiye yaranagabishije abamufasha bamunzwe n'igiturire. Yavuze ko azobashikiriza abanyagihugu babihanira bo nyene, aho yagize ati sinzorindira ko baja mwibarabara mu myerekano. Agashimika avuga ko abanyagihugu bagira imyerekano kubera indongozi zitubahiriza agateka kazira muntu. Turundi barafise ubutungane naho ico gisata kirimo ingorane. Iyo umutegetsi canke uwundi muntu ari ibiturire, ubutungane bwo bukora akazi kabwo. Abajejwe ubutungane bategerezwa kugira amatohoza, hakarengutswa mu butungane wakosheje ari guhereza abanyagihugu umuntu ngo bamwihanire si wo muti. Ni Karina Teritisakiani akora muri IDHB abivuga. Ahubwo bizotuma bamenyera kwihanira. Mukuru w'igihugu ngo yategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo teze imbere igisata cy'ubutungane mu guteza imbere ubwigenge bwacu kikabona agukora neza nk'uko bivugwa na Karina Teritisakiani. Yavuze rero ku gateka kazina muntu mu ijambo ry'umukuru w'igihugu. Yaravuze ibijanye n'agateka kazina muntu ngo ni vyiza kubw'uwo mushakashatsi wa IDHB yoba yarashimye. Uwo yagize ati
mugabo ibintu amaze gukorana ibihe by'ukuri amajambo meza no gukura bamwe mu ndongozi ntibikwiye nyuma ashaka abarundi bemera ivyo avuga ngo ategerezwa gutuza kudahana biboneka mu barongozi bo hejuru bigize ibidakorwa ko bagirizwa guhonyanga bikabije agateka kazina muntu maze imyaka myinshi kandi abafasha Burundi benshi bo mugirira icizere igihe abo bategetsi bo hejuru boshengezwa niko Karina Teritisakiani yoba yarasuzeriye. Naho iryo jambo risana risubiza inyuma icizera abantu ababirabira hafi mu Burundi no hanze bari bamufise ko kubijanye n'agateka kazina muntu no kurwanya kwankana bifatiye kuri politiki. Iryo jambo ryaneva yakiriwe neza n'abanywanyi b'uwo mugambwe wahoze ari umuhari CNDD-FDD wagiye ku butegetsi muri 2005 kubera amasezerano yarusha y'amahoro no kunywanisha abarundi yashizwe ku buhono muri Nyandagaro 2 muri uyo umwaka. Nivyo rero vyariko birakurikira inkuru zigiye zitandukanye zoba zaravuzwe nyuma y'ijambo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba yarashikirije. Umukuru w'igihugu neva kandi abandanya arondera amasezerano ya FDNB. Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harateye umukono ku masezerano yo gufashanya bya gisirikare kwa 28 Myandagaro Kinshasa ku mugwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo abakuru b'ibihugu vya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi basinye amasezerano ko azofasha kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo. Abahinga bigenga bo bafise amakenga. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye yashitse ku w'Imana uheze Kinshasa ku mugwa mukuru wa Repubulika ya Rusange ya Kongo mu rugendo rw'akazi rw'iminsi 2 nyuma yo kwakirwa ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Njiri n'umushikiranganje wa mbere Jean-Michel Sama Lukonde. Mukuru w'igihugu Ndayishimiye yarasangiye na mugenzi we Felix Tshisekedi kiyumba citiriwe mo Ngariyema ikorwa vyabaye rero kuri wa mbere ku kirimba c'igihugu. Nyuma y'umubonano wo mu mwiherero wo mwibanga abo bakuru b'ibihugu bibiri baratanze ikiganiro ku bamenyesha makuru kubijanye n'uwo mubonano kivukanye waye nyuma y'amayinga make habaye inama y'indongozi z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yabereye Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Hari igaruka rero ku bikorwa vya FDN. Ingabo z'u Burundi ziri muri Nord Kivu nta kibanza zigeze ziha umwansi w'abanyagihugu abanyekongo kandi ivyo birerekana ubucuti bwiza hagati y'ibihugu vyacu n'ubano amahoro hagati y'abanyagihugu bacu. Timpamagariye izindi ngabo z'akarere zarungitswe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukora nk'izo ngabo z'u Burundi. Ndiko umukuru w'igihugu Neva yashimagije igisirikare cy'igihugu ciwe. Tshisekedi wiwe aragabisha agira ice bashikirizeho. Felix Tshisekedi yaragabishije zimwe mu ngabo mvamakungu fasha abagwanyi be mu M23 mu kubemerera kwegeranya amatagisi kubwiwe. Yaragize ati turakurikirana hafi abasirikare ba yasa ariko hariho utuntu tutagenda neza kuko hariho abafashanya n'abagwanyi ngo twibaza ko akarere gashobora kuzorondera umuturaba ku mukuru w'igihugu ca Kongo yoba yashimagiye. Bombi rero bahagaritse ku gufashanya mu bya gisirikare nyuma yo kuvugana n'abamenyesha makuru imbere y'ikirimba ya Kinshasa. Abakuru b'igihugu bawe barateye umukono ku masezerano yo gufashanya mu bya gisirikare. Tumwumvikana wabaye mu ntumbero yo kurangiza intambara no guhungabanya agateka kazina muntu mu gice cy'uburengero bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bw'abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Kongo. Mukuru w'igihugu ca Kongo yashikirije ko ashima ayo masezerano azotuma kandi ico gihugu cyo mu burengero bw'u Burundi gitera imbere mu by'ubutunzi bwiwe. Ati Burundi n'umugenzi wa kera, abanyagihugu bacu barasangira ibitari bike bica kumbibe n'ibindi vyiza bitugira inshuti kugira amasezerano bya gisirikare n'u Burundi munakarusho niko vyemejwe na Felix Antoine Tshisekedi. Hari ivyumviro rero bihushanye n'ivyo abasesanguzi na bamwe abanyagihugu ntibangeshanya kunegura ukuntu ingabo b'amakungu ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo taco zishoboye. Ayo masezerano nta na kimwe azoshika ko mu bijanye n'umusaruro mwiza ku banyekongo kuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko warungitse aba basirikare mu buseruko bwa Kongo. N'ingabo rero zitashitse mu ntumbero yazo bikaba bivugwa na Emmanuel Binyenyi n'umusesanguzi muri politiki ya Kongo. Kubwa hamwe mu Murantunge kubwa bamwe mu banyagihugu bavuganye niki nyamakuru kimwe ingabo za FARDC ngo zitegerezwa buri mwanya guhabwa ibikoresho bikwiye aho kurindira gutabarwa n'akarere. Ikibazo cy'igihugu cacu
n'abantu bacu kandi biraba twebwe nta ngabo na zimwe zoshobora gutsinda umwansi tutabishizemo uruhara niko bibona n'umwe mu banyagihugu baba muri zone isinzikajwe n'amatati imirwi y'abagwanyi hareze imyaka myinshi mu ntara ya Nord Kivu. N'umunyagihugu wo ku mugwa mukuru w'intara akavuga ko ari ugusamaza ngo kigira ubucuti n'igihugu kibanye ku bwacu n'agasamazo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itegerezwa kurondera gutsinda abanzi ariko atari kwizeza ingabo zo hanze y'igihugu, niko umugabo w'imyaka 40 abigomba agaragaza akababaro. Hari amakenga rero yabonetse gushika ubu ivyumvikanywe muri ayo masezerano ntibiboneka neza. Umukuru w'igihugu yavuze gusa nuko ingabo zidasanzwe zishobora gutegekanywa mu ntumbero yo gufasha Kongo kurukana amahoro n'umutekano mu karere kayo k'ubuseruko. Abasirikare barenga 1000 gisirikare c'u Burundi kiri mu ngabo z'akarere ka Yase kugira ngo zigwanye barobere bayo mu Ventura muri Nord Kivu hamwe n'abagwanyi be n'imirwi yitwaje ibigwanisho baturuka mu Burundi bari muri Sud Kivu. Igisirikare c'u Burundi rero kiri ku butaka bwa Kongo ku masezerano abiri, amasezerano hagati y'ibihugu bibiri mu gice c'abasirikare barungitswe muri Sud Kivu n'amasezerano y'akarere ku ngabo ziri muri Nord Kivu. Mwanyi bacu ndabakengurukiye cyane ko mukurikira ivyo dushikiriza, niyo makuru twese twabateguriye muri uyu mwanya, ntuze gucikwa n'andi atandukanye tuza agushikiriza. Nagusaba rero kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko uke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa nayo dushikiriza. Imana bahizagire turaza gusubira.